dreams, God of things, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije simabuguwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhana inyungu. Uretse gatoya numvise hari abantu bafunguye urugi, ndumva ari imodoka iri gukaragisona. Reka nze njye kureba, ndaza kongera nimugoroba. Reka njye kureba sa. Tati, we ni madamu bamwita Marisi. Marisi, we ni Tati. Nizere ko Karibu hano urisanga. I Burundi mumeze mute? Turashima Imana, ni sana. Yo natwe rwose nta kibazo. Ngwino rero hano urisanga ni mu rugo iwanyu. uyu rero ni madamu, ni mama wawe, ni nkari we mama wawe mushyashya. Hano wisanzure, ni mu rugo, sibyo? Ntugire ikibazo na kimwe. Hano ni mu rugo nta kibazo. Karibu. Ya. Kandi ndakwinginze nukuri umfashe shefu, nukuri ntabare umfashirize uyu mugenzi wanje. Uyu tujya kamwe, uyu dusangiye akabisi n'agahiye. Nukuri numva nifuza nawe ko by'ukuri wamumfashiriza, nukuri ukagifata mu minwe nawe, nukuri sindamusige tukajana. Ego nukuri uzobukoze. Uyu twasangiye ubuzima bwinshi, ubuzima bwo kuzuba, ubuzima bwo mu ruvura. Uyu twari kumwe mwisegenya, uyu twari kumwe. Ubu buzima bwo ngaha ku butaka twarabusangiye. Nifuza yuko rero n'uru rugendo rwo mu kirere rwo kuguruka nukuri twaba turi kumwe. Twasangiye urugendo runini cyane rwo kubu butaka. Nukuri nifuza yuko n'uru rugendo rwo kuguruka nukuri twojana nawe. Nukuri sindamusige twararefana nukuri. Tugende nukuri mon chef, nukuri nzogushimira nituzigera tukwibagira nukuri. Tuzokubika ngaha. Ego fara tugende fara nukuri fara twarare nabala nukuri chef. Yvette, gisaba canyu kirumviswe, nta kibazo. Madame Francine, je kintu ndagusabye ni passport gusa, hama ibindi mu bindekere. Hari ikintu kimwe nashaka kwindi kubasaba. La prochaine fois dusengize shaka ko tuguma tuzikorera mu ngo z'abantu nkuko tuje mu kabari. Hama afise umwanya muto. Ego najewe fara ngombe mbandanye, hari utundi tuntu ngomba je gukora. Naje reka sinsigare ngaha ngende. Nyakubahwa, nukuri ndabashimira cyane. Ubundi abantu nkamwe mu gihugu nimwe tuba dukeneye. Abantu mudashira imbere amafaranga mu bikorwa. Nimwe tuba twifuza. Ubundi abandi bararibwa amahera, ugasanga bakwatsaya, ejo bakwatsaya yandi, ariko mwe numvise ko atamushira imbere.
niyo mpamvu ndanabashimiye na Yvette namye ndamushimira ko ni umugenzi mwiza cyane. Hama kuca pasiporo naco ntimugire ikibazo, ngiye gukubita inzu ibifunsi, izuba ryaka ryazima bwira butira ni ukuri vuba cyane ndabahamagara, pasiporo ngiye kuyirondera. Yego hama nawe nufise ko mwihuta. Sawa kandi abarenze imitwe y'inzuzi. Yego merci. none kantuze we nk'ubu uyu mwana none King Sabas ashobora kugenda ahantu atambariye kandi ndi nyina vrema. Kamatse Theodore nawe. Allo? Kontakte yamba. Theodore nukuri ndakwingenze. Wewe wobuza ahantu King Sabas ari? Nka se. Na wewe ntuza ahari? Sawa. Sawa. Chris ngo hano tuvugane. Wewe ndazi kuri umugenzi wa Sabas kandi cyane nubwo muvukana, ushobora kumbwira ahantu hari kandi ndazi ko bizi. Tati nkuko nabikubwiye rero hano ni mu rugo, hari buri kintu cyose. Madamu nawe aragufasha kumenyera n'ibyo byose, akwereka chambre tu. Icyumba cyawe kirateguye na douche, akamambiro razimuguriye. Nazarasanga muri douche. Ikintu cyose kirahari. Sivyo? Ngero muranyihangana arakadusingiyemo. Ndabangiye gato ndaza kongera kugaruka. Nake. Wisanzure. Wisanzure. Costa! Sa? Wenano. Ndebeye agasuzuguro kashoshoba ngiye ngo ningere yareke kumwereka icyumba. Ese kamambiri zirahari? Sha ngwino nanjye ngiye kukwereka gatoya cyane nitonze. N'umuriro winjiyemo. Gori ngaha gute? Wese nakuzigiye Bujumbura. Urabifutse neza. Unzi Bujumbura nyene. Wa mukobwa. Burya wewe uri ngwana. Ubu urapambanye mpaka nini Kigali urashitseho. Ese sanzo naje kwa papa wanje. Nitwa Tati. Ndamanitse amaboko. Generali Tati. Icyo bikorora ingwanyi. Ariko ubu je witeguye. Karibu ndakwereka chambre.
urazi diva hamwe buno bukene bworamuka buheze nipfuza yuko imana yontera iteka ikampa umurondo w'ikirezi asa n'irirenga yakaka nk'izuba nk'uko kwawe nipfuza umwigeme mwiza ku mutima no ku mubiri intore y'ubwitonzi nk'uko nkubona hama wa wundi imana yamaze ku mwanya munini iriko irarema iriko iratunganya nk'uko kwiwawe ariko mana ibi bintu ababyeyi badukoreye ni biki ubwo bakibikora baribagije ingaruka zizaba ku rubyaro rwabo uwo buzima ukomeje kumbera umururatsi no kuri mana yanjye nkubwije ukuri ko mu mutima wanjye biriko birangora kubyakira ndakwinginze uminkomeze imana yanjye kuko izanjye ndumva zaze ndakeneye izawe mana kuko izanjye aho zirangiriye izawe niho zitangurira ndakwinginze papa Senge ujya gasenge papa wa Nori yabona yakurungikiye amadolari kutakase kusa neza mana yanje senge uguma wiyubura wewe mu mavuta mashasha urambonera kweli ujya gasenga papa wa Nori yabona yakurungikiye amadolari nyeka gasenge nunjane senge nukuri umena gasambari amadolari alimwo bukikiri uyavunjija iwacu gosh inoti urapanga umukama urabubona kandi rero wicara aho ushaka ufata icyo ushaka senge nukuri icyo ndiko ndagenda ngaho hanze nzi ko mvise senge nkawe urumva sinikorako ngenda uko gutyo moja mbiri sinikorako mba mukora umbone ubwo kayifite urakomeye umviriza renda kubariye amadolari nishaka eko shaka ngende kure ntugire ikibazo mfise ubufise ariko ikintu nyamukuru je naguhamagariye ive burya je naho mbona uko burya je ndababaye urababaye sha nukuri satani yasubiye kuvyonga uzi ko ntazi kingi sabasa ahantu hari ive ubuhoho satani yahagurukanye n'imizi yazananye na sataniya n'abakwe n'abakazana muri runo rugo ya satani uzi yuko n'ubu ntaramenya kingi sabasa ahantu hari
na Dieudonne namutelefone ambwira ngo ivyo ntumbaza jewe. Kagungura urazi ko Chris ari mugenzi wiwe, ndamuhamagara nti ngo hano tuganire, ndamubaza nti wobuzi ahantu mukuru wawe ari ko mbona ndiko ndamurondera no kwi telefone nabuze. Hewe yanyirabiye ururimi ntiyakuye mu kanwa yandabishije amaso ampezagiza ingohe acarahaguruka aragenda n'agasuzuguro kenshi. Igituma rero ndaguhamagaye, urazi iyo mfise ko ubufise nukuri nta gahinda k'ingorane y'amafaranga kandi ntushobora gusonza mfise. Egera Chris kumwe kwa Delila yegera Samson, umugerageze umuce hirya umuce hino, akubwire aho mukuru wari kandi ndazi neza ni wavyitwaramo neza. Ive urareyisisa kuko agasuzugura asuzugengera nuko yabonye ndi umutamakazi. Ndakwinginze ndi nyina mugurumva ico gikomera abo bana bariko barantera. Ntibashobora kwibaza yuko ushobora kugwara umutima jewe, ntibashobora kwibaza yuko jewe mbabara iyo mbonye ntababona hafi. Urumva ikimbabaza nuko nagasuzuguro n'ukugenda batambariye. Ndakubwire gahibe birababaza kubona umwana mutaje inama, kwakubwira ati ngiye aha murumuna wewe wamubaza uti bega mukuru wawe ari hehe, akakurabana ijisho ry'inkenkenyeke ukamengo nta nico uvuze. Mu muryango birababaza, abana bakagenda bagashwiragira bagakora ivyo bashaka bakazi aho bagombeye ntumenye iyo baroye. Birababaza. Ndakwinginze Ive, ndazi neza ko wewe Kristo uramushobora, untabara umfashe sha Ive, nukuri ko Imana umutima wanje ugira uturike. Senge je Chris ujya Mana ntuwibaze ngo ivyuma urabona igituza arabijya arabiterura. Ukabona jewe ujya sinoroshe sinoroshe jewe unafise ibituza bita ujya je bantu batayora ivyuma mura ndaba ngene babiterura naje ivyanje bikaca ibitiko vyanje naje bikavyimba. Gasenge urindire kamwe kasigaza Delila niko ngomba kushira kuri Chris ndamusope akajambo kari nindani ndagakureyo ndakuzanira amakuru kandi ukuri ndabikwijeje pe cyane gose. Hewe Satani nawe kabo mana ibintu cyose ndavyumva niko Satani meruka bavuga ngo umukama Yesu ngo yaramuboshe ngo hararaboshe azana no mukazana gute yaratsinzwe we gusa rindiranze umugani wawe ngo Satani yazazananye n'abakazana n'abakwe na Sataniya nyene yoba yatumye abo kuko wewe je narumvise yuko ngo umukama Yesu yamudaze araboshe. Yoba yatumye ntabwo yiyiziye, natwe abo yatumye Mana mu izina rya Yesu basubireyo bamusange. Siko kagasenge kindi untabaruze dusenge dusabe ntaci imigozi agaca imigozi twohona yotumara eka n'umusazi. Urabona usanze nari meje kwitegura ari hano ngiye rero urazi ko umwana mu rugo hanyuma umurindire Chris nahagiye ntateba kugaruka umurindire hanyuma wisanzure uri muhira nta ngora urazi ko kakosase kagiye mu Rwanda naragahaye uruhusha hanyuma nyene uri umwana mu rugo nta nakimwe sinteba gusa stock iguma yuguruye. Sawa.
Diva, bidusaba kuba abahizi mu kwihangana, niho dushobora gutsinda ishavu ibyatubayeko byose. Mbwira, Solange ngo yakuzanye muhira, barakwakira, baragupresenta, ndetse mama ngo akunezererwa nk'umukazana. Narumiwe. Ujya niwe Dorcas, niwe yabyaranye na Diodone, ariwe papa wacu. Ujya ni mama byara. King, no way. Ushatse kuvuga ko Solange ari umuryango wawe? Bije good. Icyo utumva ni iki Diva? Solange ni mubyara wanje, c'est ma cousine direct. Si ibintu byo kurondetsa. Iri ni ibara. King, sinzi ko papa wanje nzigera ndamubabarira. Diva, ndagutahura cyane, ariko uzomubabarira nta kundi. Aho jewe King Sabasi nashoboye kurekura nkatanga imbabazi kuri bajya abantu, oya ndazi ko nawe wazogera igihe umutima ukoroha mukarekura ukabababarira. Kuko ikintu kimwe maze kwiga, guharira ni nko kwibohora. Guharira si igikorwa cyo gukunda abantu, ahubwo ni igikorwa cyo kwikunda wewe ubwawe. Kuko iyo utaraharira kenshi usanga ugendana icyo navuga ni nk'umutwaro, umuzigo uremereye. Iyo umaze kuwutura ni humva yo kuremurutse ukiruhutsa. Rero uzobabarira uko biri kose, kuko nanjye sinari ndabyizeye. Gusa ndanagutahura Diva, iki si ikintu ukora mu musegonda umwe ngo umaze kumva yuko biheze bizoza biraza bukebuke, siko? King, geza nibuhora n'umuhorike Jesse Mbosho. Sohoka genda, ndakeneye umwanya wanje jenyine nkore meditation. Diva, ndagiye. Ugira umunsi mwiza. Consta, ko ngwino hano, ngwino. Urumva umeze neza? Yego. Wariye neza nta kibazo? Nta kibazo. Harya muri iyi minsi sinaguhembye? Nta kibazo. Ndashaka ko tuganira kandi ukambwiza ukuri. Hanyuma rero impamvu twicaranye hano ndagira ngo mbwire ko nkubonye wowe n'uriya mukobwa murebana nk'abantu baziranye, cyangwa nk'umuntu uzi ikintu kuri uriya mukobwa. Mbabarira umbwire, uzi iki kuri uriya mukobwa? Mabucake ntawenzi. Costa, numbwira akira avance. Uretse nkwereke, hari ukuntu bita ngo ni ugutunza. Hari ukuntu bita ngo ni ugutunza. Ngaho mbwira kandi uhumure. Ntabwo cyane na kimwe nzi. Wanze kumbwira? Nyamba wanze kumbwira ngaho ugenda ukomeze mu mirimo yawe, nta kintu wari kuba. Kuki utambwira? Nakubwiye ngo yose ndayaguhereza numara kugira ikintu mbwira. Ngaya nari nguhaye avance y'icumi. Oya
banza umbwire yose hamwe nangahe? ni 50 kandi ahita nyaguha yose. Mabuja nukuri nari nkeneye amafaranga kandi cyane pe. Nyine banza ubwire singase nayakuzaniye kuya mubwire mbwira uriya mukobwa umuzi wiki ni ikihe kintu kibanga we n'uriya mukobwa mufitanye mbwira. Mabuja uraze ko papa Alisa akazi nanje yaranyihanije kandi dufitaniye amasezerano yuko nihagira ikintu cerekeye kuri we nzosubira gukira no hasi azoca afate gufura akarumya umunwa wanje hama agaca afata urupfunguruzo akarumira. Jewe ndi umukozi Mabuja nawe n'umugabo wawe uzokwemera ko bafata babage umugabo wawe kugira bamukuremo urupfunguruzo mu nda kugira banyugurure? Ikindi naco bakwatuye naho umuntu ucubibiki ucushinyaraza nkaca ngira ibintu by'ibihanga ku muntu kazoza kanje hakaba karatakaye. Ariko se reka manze nkubwire ushyize mu nyurabwenge zawe urumva ibintu wabayishyiraho ingufuri byashoboka? Biriya yagutera ubwoba kandi ntago ngiwe nzarimira nanjye mu nda. Ikindi cyakabiri ko yaba yarampemukiye cyangwa nakumva uburemere bwacyo uko bimeze nge namwemerera bakamujyana kwa muganga bakamusatura bakavanamo urufunguzo ngewe nkarugukingurira. Aho numbeshe mama. Oya ntago nakubeshye nge nakubwiye ngo inote zirahari ngaho binkorere gutyo mbwira nicyo uzi kuri uriya mukobwa. Mabuja je uwo mukobwa ndamuzi. Uwo mukobwa ni wahari y'Ubujumbura. Erega ni umugabo wawe ni we yavyaye hanze. Basha umusi ndabimenya papa Alisa aciyampamagara nino mu Rwanda yandihiye imodoka gihutihuti nca ndaza duca duhurira ahantu bita Nyamirambo. Acambwira ngo sishikira ngaha ngo wagiye ngo ruguru nimba ari ruguru ngo ahantu ngo mu ntara ngo niyo waruri. Acambwira rero ngo sinoshikira ngaha acaranyihaniza arasubira aranyihaniza ngo nihenze nkacira hasi. Sinugutakaza akazi gusa n'ubuzima bwanje ngo buzoca butakara. Umura nta kintu umuziho ni kuri sigaye untera ikigongwe hamwe numva jewe no nagusengera kandi narumvise yuko ino mu Rwanda hariho imisozi abantu bashira kuza gusengerako Imana ikamanuka mu kivuganira ikagukemurira ibibazo. Je nzogera ndagusengere n'ukuri kuko umugabo wawe ni ndaya ni ndaya kabisa azaguma vyarazana raba kakwine bururu no muhira kazana kana ubu naho ngaho bari mwara kuzanira abakobwa bakuze aya n'ukuri Mabuja je nzogusengera umugabo wawe ni ndaya nkiwacu ho amwita indaya mbaya n'ukuri. Nta kindi uzi? Oya nta kindi. Hataya nayo wongereho ayo ngayo ni 10. Ibyo ngibyo byo nari mbizi nari ngize ngo nakandi gashyashya kuko yarabimbwiye anamuzanye. Oya Mabuja wayanyemereye yose. Iyo uza kumbwira ibyo ntazi nari kuyaguha. Komeza gahunda zawe ngaho usigira vuba vuba komeza gahunda zawe n'ubundi uzajya ubimbwira ngo uhaguruke iruhande rwanjye ugende ujye guteka bitaza gushirira. Basi Mabuja yo yandi ndayashire ku mushahara zo mu kwezi guhenze nayacabamo. Komeza ugende gira vuba vuba se. Nangize ngo ni ibintu bishyashya kumva ibyo ngibyo ndabizi. Twarayo ngayo nayo ni menshi. Patrick ninamufatira ibyemezo ngo mufatire ibihano bihambaye azabona ko ukunda igicucu. Ahamagaye umukozi araje aje ahangaha abonye nagiye ndi kwirukanka ku marize kumbara nabimenya ni ngewe hano wari igicucu utabizi ariko
burya rero Chris ikintu cyari cyatumye nshaka ko tuvugana tuganire niki aho ubona ndafise ibibazo nukuri merewe nabi cyane ariko nasenge ni nguko mbere senge birarenze afise stress ubuho zamurenze akanya gato gusa turabonye King none aduciye mu myanya y'intoki turamubuze nukuri tumerewe nabi cyane erego ubu azamaze kuba inshuti rwose je nukuri numva ari kuze bimwe no kubwira nukuri senge nawe urumva nk'umwana wiwe uravyumva vy'ukuri urumva uburemere bw'ingorane afise senge urumva uburemere bw'ingorane senge afise none gashaka Chris wowe ko nawe nzi ko muganira rwose n'ujya muhungu Chris by'ukuri nuza ahantu ari ndakubaza ikintu kimwe igihe Sabasi yarakeneye urukundo rwanyu mwarigeze murumuha igihe yarakeneye ivyo bigumbagumba mwarabimuhaye igihe yarakeneye ko mumwitaho mwarigeze mumuha hafi nta musi n'umwe mwigeze mubikora ariko uyu munsi mutango kuza ngaha munenza urwamo ngamukeneye kumenya yari Sabasi mbega murazi ko afise imyaka ikwiriye ko ashobora gukora ikintu cyose mu buzima bwiwe ubu arakuze ashobora gukurikira icyo cyose ivyo bigumbagumba n'urwo rukundo rwa fake ntabwo akeneye ivyo nuko murizanisha ngaha murira gusa urukundo ubwo n'ubyajya Chris iyibize nabi uyimifu jewe nukuri ndumva kuri kuranteramwe amajambo asongoye nk'imisumari Yosefu Mubaji ntituzinanye Bikira Maria Mweranda jewe ntituzinanye sindina muri famiye yiwe mana niwo muhungu wabo Yesu ndamumvira aho hanze baramuyaga siko bakamuhayagiza aho hanze jewe ishwe mwiyo famiye sindina ekri rero ayo majambo uri kurancumita asongoye nk'imisumani uvyumve ko jewe ntagomba kuja gucungura iyo muhungu Sabasi King ishwi sindimwo kandi rero uri n'umutwe muto awurinda uruguma reka niyandarire nigire bwarubwo nitetembera nivugira bye King Sabasi mon frère ibiriko birakukwega ni ingaruka kandi ababikoze bicaye ngaho batibamye GN Films, Good News Films, Double Favor without limits.